Yes, nkuko rero mubibona iyi niyo modoka Miss Burundi agiye guhabwa, ndavuga Miss Burundi wa 2025. Ni modoka nziza cyane ikoresha umuyaga nkuba canke ikoresha umuriro electricity nkuko bakunze kubivuga, ariko kandi ni ya modoka itazohora imugora kugira ngo aje gutondera ibitoro ku mirongo canke mu gihe ibyoba bikenewe ko arinda kuja kunywesha. Urumva yuko ari imodoka nziza mu favorizo kugira ngo ashobore kuba yokora ivyo azoba yamaze kuba ashira imbere maze bikagenda neza cyane. Nkuko muyibona rero kandi abahereza amasana magiye atandukanye nagiye ndayifata ndayegereye murabe ukungene imeze. Ni imodoka nziza cyane murashobora kwihera igico maze mugakomeza kugenda muryoherwa n'ibiganiro inkuru n'amakuru tubashikiriza umunsi ku yundi. Murabona yuko Miss Burundi wa 2025 agiye kuba yoroherwa mu bikorwa byiwe muri rusangi. Mukomeze ugenda musangiza inshuti n'abagenzi maze bikomeze kuba byogenda neza nkuko byama. Murazi yuko twamaze kuba twiyemeza gukora kugira ngo mugende mumenya ibigiye bitandukanye. Yes, nkuko mubabona rero aba akaba ari bo bakobwa 15 bari mu gice cyanyuma arico finale ciganwa Miss Burundi 2025. Ni abana b'abakobwa bakiri bato, ni beza cyane, bafise ubumenyi ndetse n'ubwenge mu mice yose igitandukanye y'ivyigwa runaka. Urabona ko basa neza kandi biteguye kugira ngo ibirori vya finale ya Miss Burundi 2025 bize bigende neza, nabo ndetse baze bagire gute bashobore kuhacana umuco, bamererwe neza, bashobore kuba boshika ku ntumbero zabo. Ni batanu bazoshobora kuba bashimigwa, aho urumva yuko abandi 10 hari ibindi bazobandanya bakora kugira ngo bigende neza. Abanyamitaye musabugira gute kubashikira kugira ngo bize bigende neza. Nizere kuzobuhari ni kuri genekerezo ya 2025 kwezi kwindwi mwaka 2025 nyene. Urumva yuko bigiye kuba bigenda neza cyane. Reka tubipfuriza amahigwe bize kuba bigenda neza. Mwabonye ko n'umuduga wamaze kuba uja ku mugaragaro, buri muntu yamaze kuba awubona abo twatanguranye, ariko reka ndanakabongere inyuma kugira ngo mukabone ukuntu gasa neza. Ni akaduga keza cyane, gasa neza, koroshe no kunyonga. Urabona yuko gasa neza. Akarero nta by'ibitoro nta byiki, nukwatsa hanyuma ugafata ibarabara ukagenda ku mirimo yawe, ariko kandi aka karoroshe no kugira. Murabona ko ku mwana w'umukobwa kazumufasha muri byinshi bigiye bitandukanye. Nuko jewe nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV. Mukomeze kubana natwe umunsi ku yundi mu makuru, inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Dukomeze kubana bigende neza, nizire ko muri ko muragenda mugira nibihe byiza. Hasta la vista.
Yes, nkuko rero mubibona iyi niyo modoka Miss Burundi agiye guhabwa, ndavuga Miss Burundi wa 2025. Ni modoka nziza cyane ikoresha umuyaga nkuba canke ikoresha umuriro electricity nkuko bakunze kubivuga, ariko kandi ni ya modoka itazohora imugora kugira ngo aje gutondera ibitoro ku mirongo canke mu gihe ibyoba bikenewe ko arinda kuja kunywesha. Urumva yuko ari imodoka nziza mu favorizo kugira ngo ashobore kuba yokora ivyo azoba yamaze kuba ashira imbere, maze bikagenda neza cyane. Nkuko muyibona rero kandi abahereza amasana magiye atandukanye nagiye ndayifata ndayegereye murabe ukungene imeze. Ni imodoka nziza cyane, murashobora kwihera igico maze mugakomeza kugenda muryoherwa n'ibiganiro, inkuru n'amakuru tubashikiriza umunsi ku yundi. Murabona yuko Miss Burundi wa 2025 agiye kuba yoroherwa mu bikorwa byiwe muri rusangi. Mukomeze ugenda musangiza inshuti n'abagenzi maze bikomeze kuba byogenda neza nkuko byama. Murazi yuko twamaze kuba twiyemeza gukora kugira ngo mugende mumenya ibigiye bitandukanye. Yes, nkuko mubabona rero aba akaba ari bo bakobwa 15 bari mu gice cya nyuma arico finale ciganwa Miss Burundi 2025. Ni abana b'abakobwa bakiri bato, ni beza cyane, bafise ubumenyi ndetse n'ubwenge mu mice yose igitandukanye y'ivyigwa runaka. Urabona ko basa neza kandi biteguye kugira ngo ibirori vya finale ya Miss Burundi 2025 bize bigende neza, nabo ndetse baze bagire gute bashobore kuhacana umuco, bamererwe neza, bashobore kuba boshika ku ntumbero zabo. Ni batanu bazoshobora kuba bashimigwa, aho urumva yuko abandi 10 hari ibindi bazobandanya bakora kugira ngo bigende neza. Abanyamitaye musabugira gute kubashikira kugira ngo bize bigende neza. Nizere kuzobuhari ni kuri genekerezo ya 2025 kwezi kwindwi mwaka 2025 nyene. Urumva yuko bigiye kuba bigenda neza cyane. Reka tubipfuriza amahigwe bize kuba bigenda neza. Mwabonye ko n'umuduga wamaze kuba uja ku mugaragaro, buri muntu yamaze kuba awubona abo twatanguranye, ariko reka ndanakabongere inyuma kugira ngo mukabone ukuntu gasa neza. Ni akaduga keza cyane, gasa neza, koroshe no kunyonga. Urabona yuko gasa neza, akarero nta by'ibitoro nta byiki, nukwatsa hanyuma ugafata ibarabara ukagenda ku mirimo yawe. Ariko kandi aka karoroshe no kugira, murabona ko ku mwana w'umukobwa kazumufasha muri byinshi bigiye bitandukanye. Nuko jewe nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV. Mukomeze kubana natwe umunsi ku yundi mu makuru, inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Dukomeze kubana bigende neza, nizire ko muri ko muragenda mugira n'ibihe byiza. Hasta la vista.